gihe hariko hatunganywa ihayanisha gurisha ku kibuga citiriwe Intwari, abahinga batandukanye b'abarundi baje kwerekana ivyo bakora kandi vy'ubuhinga bukomeye cane. Aha hakaba hari umushingantahe yubaka inzu mu buhinga bukomeye cane. Reka mbere hari n'abafise utuzu twa sugumwe ngendanwa. Ibi navyo nyene bikaba ari bimwe muri bishasha mu Burundi. Je ni ingénieur Libert Nitunga. Nkaba nkora muri société yitwa Bricas Construction isanzwe igira ibintu byo kubaka ikoresheje beton armé. Mugabo beton armé ikorewe muri izine atari beton armé bubakiye ku nzu iyo bishantiye. Biri muri programme ikintu gihinduka cyane twebwe tugira nivyo byuko aho abandi bazana ibikoresho nk'amafera beton, amagravier, umusenyi, byose bakaza kubigirira aho bubaka inzu. Twebwe ikintu cyose cyerekeye beton armé guhera kuri fondation, makolone, ku madare, ku ngazi y'amaetaje, byose tubigirira muri izine hanyuma tukaza kubiteraniriza kuri shanti tuca twubaka. Bigaheza rero ivyonya bica biduha uburusho bwinshi cyane. Bwa mbere bwo nuko iyo bari kububaka ibisanzwe ahejeje fondation acarindira kugira ngo beti ikomera akamara iminsi 28. Hanyuma imaze gukomera akaza nk'akarura kubaka shenage agacarindira iyindi minsi 28 kugira ngo bikomere. Ukaguma ugira gutyo nabwo izoheza inzu ugasanga bigutwaye umwanya munini. Twebwe rero kubera tuba twabibitse bikoze abasigaye kuza kubiteranya tugira gusa ingorane ikomeye twe twatoreye umuti nuko iyo bikoreye muri izine hageze kuza kubiteranya kuri chantier birakwanikira. Aho rero twebwe twaragize amahirwe turatora uburyo bukomeye cyane bwa mbere ku isi kugira ngo ibintu wakoreye muri izine ushitse kubiteranya bikomere birushe mbere bimwe bahora bateraniriza kuri chantier. Turaja kubibereka kuko sagaseseshwa rumuri ibintu bipima no munzane n'ibintu umuntu apima na pareye agaheza agashobora kuvuga ati aha nta kwihenda kuyo birakomeye birenze urugero mwashaka canke birenze ibindi bisanzwe byubaka. Aho rero byatumye duca tubironkera urupapuro rw'umutsindo mugabo n'urupapuro rw'uko rwa invention biba vyemeje yuko turi abambere bavyiyumviriye kandi ivyo bintu bifise akamaro kandi bifise ubuhinga burengeje ugereranije n'ubwo abandi. Inzu ziri prefabrique ziri ubwoko bubiri nk'uko n'izitari prefabrique ziri ubwoko. Izitari prefabrique hari izo bita mur porteur hakaba n'izo bita ossature. Ossature niyo usanga ifise inkingi ziboneka ata bihome ziraja. Hanyuma rero mur porteur nayo usanga ari izo mpome arizo zikoreye n'amaetaje yo hejuru igisenge byose. Naho baheza bagashiramo amakolone ya beton mugabo igihambaye nizo mpome usanga zivyibushe zikaca zikorera byose. No muri prefabrique rero ikintu kiborohera no kugira prefabrique y'amamir porteur. Ugaca usanga ibihugu byinshi biriho mugabo prefabrique za ossature nivyo twebwe novuga ko harimo akarusho kanini kandi arivyo twashobora. Naho mwogenda ahandi mukabaza muti mbega prefabrique ya ossature musanzwe muyigira? Hari abazigira bake cyane mugabo nahone hajya mu ifatanirizo hadakomeye udashobora kugira uti be nonyiganyiza mwondeka nkanyiganyiza nkaraha niho usanga biri kandi biriho kubera bagira bati biradufasha mugabo ivyuko hajya mu ifundi umuntu yobita mu ifundo
bikomeye nk'uko twe tuja kubibereka nta namwe biri. none ni mwebwe mwabitoye ubwa mbere ku isi canke kandi mwabyumva ego uko nabibabariye inyishu y'ico kibazo gikomeye gushika ubu nitwe twayitoye kandi niyo yonyine naco gituma nababariye ko twaronse amabure byose kuko baragira ati ico kintu nta muntu yari bwakitore kandi uko yabigize birarengeye tekinisite y'abafundi bacu basanzwe nico gituma baje bagaca baguyuze bakakwatira bati ico kintu turacemeje yuko gifise akamaro atawundi yari bwaciyumvire kandi kirengeje ubuhinga abafundi bacu. Okay, twebwe turishira hamwe yitwa Great and Vision Group. Twebwe dufise amatoilette portable ari mu buryo bubiri. Hariyo twita VIP n'indi yitwa ordinaire. Diference ihari nuko imwe ifite lavabo ndani, iyindi lavabo tuyishira ku ruhande. Ariko zikora cyo kimwe kandi ni amatoilette ari mu buryo bujanye no kurwanya ikiza cya coronavirus. Kubera ugiye kuraba ukungene zikora mu buryo tamaboko ukoresha kugira ushase ukoresha amaguru kugira ukarabe ukoresha amaguru. Hama aussi turagira n'amavidange yo mu mazu. Hama turafise n'ubundi bwoko bw'amasabuni dukora hamwe n'amaparfum. Ayo masabuni hariyo bita Gave Blue Soap, hariyo iyindi yitwa Green Soap. C'est-à-dire izo zose ko zikora n'amamititashe turazikoresha mu koza amatoilette, mu kumesa, mu koza imiduga, mu koza, mu gukoropa. Umva zikora amatashe menshi n'amamitizaje. Ego mu n'ivyo dufise dukora tubazanye ngaha muri make. Mwabwiye ati mafise ubutu bwa sugumwe ngenda. ego Abantu hari babimenyereye bariko babibona ubwa mbere, mbega mwotubwira neza akarusho k'itandukaniro nizo zindi twari tumenyereye? Okay, akarusho k'itandukaniro twari dufise izi icambere amatoilette portable n'amatoilette ari démontable. Amatoilette nyene ushobora kudemonta nyene ukatwara agaparti hama washika aho ushaka kuyishira ukongera ukayimonta igasura kandi kuba toilette nyene bashobora gukoresha. Rero iciza caje nuko ugiye kuraba ngo twebwe na objectif dufise turifuza yuko igisagara cacu gisa neza. Hari hano ugenda ugasanga kubera kubura amatoilette ugasanga bihagarikije ahantu hatandukanye, ugasanga bariko barapolluwa nature yacu. Rero utwo tuzu twasugumwe twaje kugira ngo turwanye imico imeze nka mweniyo, kugira ngo abantu bamenye akamaro ka toilette, bamenye ko toilette zihari ku bwabo. Ego muri Afrika aya matoilette nitwe twenyene tuyafise. Mu buryo tumaze kwishikana mu Burundi amatoilette muzabona yose ameze nk'aya ni twebwe. Hama namwe turabateye akamo rimwe agira imanza, rimwe agira ibikorane, rimwe agira no muhira mu mihana y'abantu turagendayo. Umusanga afite urubanza muhira ugasanga afite anniversaire y'umwana canke afite baramwibarutsa. Bigira navyo byo kuma baje mu mazu y'abantu binjira basohoka bashobora kugusigira ingwara kanaka. Navyo nyene turabigwanya, turatera kama nafite imanza izarizo zose kugira ngo batwiture, turayizana muhira wawe tukanagu propose aho yishira heza kuko benshi ntibarabona akamaro ka toilette. Benshi ubabwiye toilette bakubwira ati igiza higi inyuma, ariko twebwe dufite zimwe za dine zicarana n'abantu. Donc twaje guhindura mentalite mu gihugu cacu c'u Burundi kugira ngo tubereke yuko izi toilette zacu ari amatoilette ngendanwa aho roye hose. No kuvuga ngo naho ba wicaye rusho kuja muri toilette yacu ugasomera igitabo, habamota neza, dusema produit meza cyane. Umuntu avuyeyo uwundi kirazira ko aca kurikira umukozi wacu bari ruhande kugira ngo ace yinjira pombe ahanaguye neza agira isuku. Tubateye akamo cyane abantu bataratumenya tumenye ko twaje kurwanya umwanda. Ingwara z'abagore zifatira mu bihimba by'irondoka ni nyinshi ku bagore n'abana, hanyuma kandi n'abagabo bya corona bya jubu. Twebe mu muri toilette tukoresha amaguru mu gushasa n'amaguru, mu gukaraba n'amaguru, byose vraiment bimeze neza indani ubwindani. Hariho n'akamoto keza cyane ego twifuriza umuntu wese yoba ataraje vraiment ko yojayo
turabatumiye nico gituma vraiment tuvuga n'abantu bafite imanza mu mihira turabasangayo kandi akarusho kacu tubahana n'abakozi b'iwacu twarete iwacu naho yogenda ikurira indege ikaja mu Rwanda turayikurikirana umukozi wacu no ayikurikira kuko abasanzwe zikumwene ayoza tuguhana n'umukozi wacu ayigumira uruhande urubanza rwose ufite turarindira rugahera n'abakozi bacu bari ruhande ngo bazibagirane bayoza neza hama yuzuye niwe amenye ko yuzuye aca dutelefona ku kazi imodoka ivido ibishitse mu mwanya muto cyane mwebwe ntimigera nta odere n'imwe nta kintu na kimwe mubona cabaye kibi. Umuhanuzi mu bijanye no kumenyesha makuru mu biro by'umukuru w'igihugu Ambasaderi Wirinyamitwe agahanura rero abarundi bose gukoresha no guhurumbira ibikoresho bikorerwa hano iwacu kuko ngo biramba cyane kandi bigurwa amafaranga make. Nivyo narinje kuratira ijisho nanje ndabe ibikorerwa mu Burundi kuko ino hayanishwa ni ibikorerwa hano nyene mu Burundi abarundi bikorera. Rero nabonye ikintu gitangaje nivyo nsanzwe nzi ko Mutama Nitunga yamye akora ibintu vyiza kandi bikomeye mugabo ugasanga kenshi abarundi ntibabimenya ngo babihurumbire. Rero ubu biravye n'inzu yuzuye inzu ikoze ashobora gukora mu misi mike no kuvuga ni guteranya gusa sinzu ugenda ngo wimbe ngo utangure ngo ukingugire umushinge ngo uzurindire ko vyuma ngo usubire ushigire inkingi uzurindire ko vyuma urindi oya ninzu ushika uteranya kuko biba vyakorewe muri izindi bikaza gusa guteranya bisigura ko nk'umuntu yipfuza nk'inzu mu misi mike abayironse kandi akayironka ikwije byangombwa iri mu byimba bikwiriye kandi ikomeye ishobora kurinda na za mpanuka ziterwa na bya nyamugigima kuko ubona ko ari inzu ikomeye gusumba zijya tusanzwe dutangura hasi twiyubakira kandi kamara imisi myinshi kandi gatwara n'uburyo bwinshi cyane. Rero icyo nobwira abarundi nuko bohurumbira ibintu nk'ibi bakumva yuko inzu bafise ikibanza batosubira kumeneka umutwe baca bamuyakara ati ndakeneye inzu y'ivyumba 2 y'ivyumba 3 y'ivyumba 4 kuko ubu nivyo iyo yerekanye ngaha n'inzu nto isanzwe mugabo ku cicaro aho akorera yarashoboye kumanika inzu y'amagorofa 5 amagorofa 5 ari guterateranya murumva yuko ari ibintu bikomeye. Beka muri iki gihe Burundi dusanzwe hariho impanuka na cyane nk'aba bantu bubaka ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika cyane ku Rusizi ugasanga batewe n'amazi mbega inyubako nk'iyi hari ico yofasha. Murabona yuko icambere ni inyubako ushobora gushiraho kandi ushobora no gukuraho ukimura ukaja kubaka gushira handi. Ico gituma nibaza yuko ari ubuhinga bwa none abantu bakuriye gukurikirana kuko ushobora kuyishira handi hanyuma mu nyuma ubonye ko hatakikwiriye ukazoshora kuyimura ukayitwara handi kuko no guterateranya. Nibaza rero yuko ari kirumara bifishe bishobora gufasha. Abarundi dusanzwe tumenyereye yuko akenshi badakunze gukoresha cyane gufungura ibintu by'iwabo mbega iyo mugerageje kubiraba musanga biterwa n'iki bihurumbira mu gihe badahurumbira ibindi. Ego nibisaba byose kwigishwa kuko abanyamerika bafungura muri Amerika abashino bakagira iby'abashino ugiye mu Buhinde abahindi bagira iby'abahindi bagakoresha iby'abahindi ugiye mu bihugu byinshi abantu barakunda ibyabo natwe rero hageze aho abarundi batangura kwiga gukunda igihugu cabo no gukunda ibyabo no gukunda ibyo bene wabo bakora nka jewe nico gituma namye ngura na imbabura ikozwe n'abarundi kandi ikozwe mu buryo butangaje. Imbabura idatwara amakara menshi ushobora gukoresha ry'amacenga y'amakara hanyuma ugacomeka ucomeka ibateri ya telefone ugacomeka igashaka kwakiza yambabura hanyuma ugateka kandi ugahisha. Urumva yuko nk'umuntu yavyumviriye ari umurundi umuntu aba afise impano zidasanzwe kandi ugasanga igurwa amafaranga make kuko abarundi batabihumbira bakabandanya bazimbwa ku makara bazimbwa bagatekesha ibintu byazimba urumva ko udashobora kubitahura. Nico gituma rero nk'ituntu nk'utu nka mwebwe muza muramenyekanisha ni vyiza ko abarundi benshi babimenya kugira ngo nabo bashobore guhurumbira ibintu bikorwa n'abarundi bene wabo.